Yo, ndagarutse ndizere ko mukomeye ego haraheza akanya mutambona ndazi ntimwari munkumbuye kubera ndazi abantu nibakumburana batazi nanya aho batabonana mugani je ndari ndibaza ngo ati turabagenzi ndibaza aho tutabereye abagenzi ubu tugiye kuba abagenzi rero ntibagire gushira commentaire ngaho hasi ndagusuhuza nawe unsuhuza aho uherereye hose kubera iki ni kiganiro gishasha ngiye gutanguza si kiganiro ahubwo ni topic au subject ngiye kuza ndavuga ko ku bintu bijanye n'abantu baba mu mahanga aba diaspora kubera itandukaniro ryacu nawe aho itandukaniro ry'umuntu ari mu mahanga nawe nta rindi nta kindi nta kiriho kubera twese tubaye kw'iyisi nzima twese turahantu tuvuga ngo ati tuhonyoye mu vyondo tuvuga ngo ati nta kiruto ikiruto kiri mu bwenke ikiruto kiri mu vyiyumviro ingene wewe wifashe n'ingene ubuzima ubufata biri ngaha nta handi akazi n'abanyitwa ni imbere Diodone uri mushasha kuri iyi channel ntibagire kugira subscribe like comment kandi ntiwigumye ibi bintu ngomba ko mu diaspora wese yohurira kw'icano kugira dushire urukundo rw'abarundi aho baherereye hose mu bihugu vyarivyo byose Canada Australia hehe tugira urukundo rumwe hanyuma iterambere ribe iryacu twese kubera hari ikintu umuntu yibaza ngo ati burya abatera imbere ngo nabantu bagiye mu mahanga oya gutera imbere ni ikintu uba wewe ufise ni impano yawe ni impano uba ufise utayifise urumva naho uzogenda mu mahanga naho uzokwimukirahe ntagizohinduka ubuzima zoba ari bwa wundi nyene yego hari akarusho mugana akarusho ni wewe ukitanga agaciro ni wewe ukiha urumva ibintu byose mu buzima utavyihaye nta wundi muntu azobiguha rero iyi subject ubuzima diaspora nta yindi go yayo atari guhuza abantu bari bo bose abarundi cyane aho baherereye hose kugira urukundo rumwe ukasupportinga au ugafasha au ukagira ishimo ryo kuba uri umurundi aho uherereye hose rero icambere na mbere bavuga ngo ati ni guteza imbere igihugu ni guteza imbere iyo wavuye biragoye guteza imbere iyo wavuye abantu benshi bo mu mahanga bibaza aho batakunda iyo bavuye badakunda bene badakunda igihugu rero bwa mbere na mbere iyi channel ni kugira go yo kugira twese duhuze hamwe tugire ubumwe dukundane hanyuma tumenyane hanyuma duteze imbere burya ikintu kigoye kw'isi ni kutayaga mugani mumaze kuyaga urumva communication ni key ni ikintu gishobora kunganisha ibitari gushoboka bigashoboka kunganisha ivyoshoboce aho ivyoja ku mugaragaro bikaja ahabona nta kuvuga ngo ati ngo wagiye mu mahanga ukiri muto aho wagiye mu mahanga warakuze oya muhira hamari muhira urumva ntushobora kwibagira kubera n'ikintu kiri indani yawe n'umutima niyo identification niyo identity yawe rero cyane ubuzima diaspora ni subject giye kuvuga ko ingene cyane jewe ingene umuntu abaye mu mahanga gushira umugaragaro ibintu abantu benshi batashobora kumenya bamenya aho bazizana batazi ukuri aho ukuri jengeye kugushira ku mugaragaro mugani biciye ingene jewe ubuzima ndabubamwo aho ntuye gusanga bamwe butandukanye mugani byinshi usanga tubihurirako ugasanga gusisumbano ni ryone ririho nyamba je nshobora kuvyuka sangapi hariho ushobora kuvyuka sangapi urumva twese turaryama tukavyuka rero ubuzima diaspora ni gushira cyane ibintu hagaragara hanyuma urukundo rw'abarundi aho uherereye hose rukiyongera hanyuma tugateza imbere igihugu aho gateza imbere wewe muri we gutahura icuri ko uri umurundi atakindi uri kuba ngira ishimo ryo kuba ndumurundi Chese ndavukiye mu Burundi oya ndavukiye muri Tanzania mugani bica bivuga ngo ati ndumu Tanzanian oya tuza ino muri leta zunze ubumwe ntibica bivuga ngo ati ndumunyamerika kandi ako kantu je ndakanka umuntu ambwiye ngo ati ngura umunyamerika oya je ndumurundi kazi sindumurundi kazi kubera umurundi kazi n'umugore sinzi ngene bavuga
umurundi w'umugabo ngene babivuga mugani je ndi umurundi naho ndohungira he aho nkagenda he identification yanje ni umurundi mu maraso hari umurundi papa na mama n'abarundi umva n'abana banje bazoba abarundi nta kizohinduka ni nka dushobora kuvuga ngo ati abantu bose ku isi nzima bakomotse kuri Adamu na Eva urumva twese turi abantu bamwe rero n'umurundi namba azohungira he aho akimukira he akagenda kurondera ubuzima he azokwama ari umurundi Echo kintu ni kintu usanga abantu benshi bo mu diaspora badashobora kwishiramwe aho gutahura ugasanga bageza ahantu bakaca bigira beneho kandi atari beneho ego urashobora kugenda ahantu ukabaho ngane ntica bivuga ngo ati uri beneho ahantu haragufasha haragutunze mugani nturi beneho nico gituma uzoraba umuntu wari wese ari mu mahanga nyamba yararose ubwene gihugu bandika iyo wakomotse bandika igihugu wavuyemo sinzi impamvu babigira mugani kuba bashiraho igihugu wavuyeko barafise intumbera aho barafise impamvu kandi kuba bagishirako nikumva nta kindi kintu nabo nyene boshobora kukumenyera ko identification yawe atari kuvuga ngo ati wewe uri kanaka abo maze gutahura ico ukavuga bwa wundi ndacu ubwene gihugu ahantu mugani nabo nyene banyemeza aho banyereka ko ndi umurundi aho ndi umutanzania aho ndi Ugandian urumva nta gihinduka wama uri umurundi yaba wagenda muri Amerika bagaca bavuga ngo ati uri umunyamerika kuri ntuzanye yawe ahone vyumvikana na gato byaca gusa biyobwa kubera amaraso yawe aba ari umurundi ahandi ho kubipapuro biba vyanditse ngo ati uri umunyamerika kandi utariwe mugani babigize logic babishije ku murongo hamwe udashobora nawe kwiyibagira urumva uri umurundi no mere where you go ahantu hose uzogenda uzokwama uri umurundi urukundo kuba proud kugira ishimo yuko uri umurundi ni ikintu gishobora gufasha abarundi ubwa mbere na mbere gukunda aho gukunda ikintu aho kugomba iterambere mu bantu ku gihugu uko nuko ni kwitahura ukamenya icuri rero maze kumenya icuri urumva ugo rukundo ntirukugora gutanga aho kwakira umaze kumenya ngo ati je ndi umurundi ndakunda uburundi ndakunda abarundi urumva iterambere ugomba kurisohora mu barundi mu kirundi urumva byose rero ni gufashanya tukungurana ubwenke rero nico gituma iyi ntuze ya subject y'ubuzima diaspora ni kugira abantu bo mu Burundi cyane bamenye ubuzima ntibibaze ngo ati abantu bose babaye hanze ngo nabantu bafise amahera nabantu bibagiye uburundi abana abantu bameze uko ya ubuzima bwabo bumeze gute batembera gute bajya gute ugiye hose uri umurundi urumva uzotembera kirundi uzojya kirundi uzogira nte kirundi nta bihinduka ni aho utuye ngena ahantu hameze ngena ahantu hiyakira uhifatamo nta kindi gihinduka ahandi ho uzokwama uri umurundi legend umuntu afise ishimo kandi ngomba ni kuritanga ku bandi bantu wewe uri kurandaba ukabura umurundi ndagoma nawe wakira iryo shimo ryo kuvuga ngo ati jewe ndi Burundian ndi proud ni kuba ndi umurundi ndi proud ni kuba nkunda iyo ndavuye inkomoko yanje ndi proud kandi nta bwoba aho nta masoni yo kugira kwereka abandi bantu aho kubwira abandi bantu iyo wavuye aho iyo ndavuye eco ni ikintu tugomba kugwanya kuri icano umuntu wari we wese aho herereye hose abe proud ni kuba ari umurundi rero subject kira episode aho kira ntuze izo zirasohoka muzoze murayisharinga muyipataje nyene kugira abandi bantu bayibone nabo nyene bashobore kwakira uko kuri kandi bashobore kwakira urwo rukundo nabo barutange ku bandi burya ubumenyi buva muri twese ni kuza turabuhanahana icuzi ntuzocigumye gitange urukundo ntuzogwigumye rutange kubera burya iciza cy'urukundo ni kuba uruhabwa utari uruhabwa ntushobora kurutanga hanyuma ngo mugenzi wawe nawe ashobore kugwakira aho nawe nyine ashobore kuruhabwa burya ngo ati Imana yakunze abantu bose ku isi nzima itanga umwana wayo kugira twese dukire
urumva urukundo twararuhawe n'Imana yaraduhaye turagwakira. Rero ni mu bantu hagati y'abantu babiri aho bane batanu indwi ijana ibihumbi hari abakira n'abatanga kugira abandi bakire. Urumva ni gutanga ubundi akakira hanyuma wowe undi agatanga nawe ukakira. Mugani iciza c'urukundo ni guhabwa urukundo. Rero ntuzogire amasoni ngo ubwoba kuba uri umurundi. Ni wemere ko uri umurundi, vuga ikirundi, wiga ikirundi, utahura umuco, hanyuma iterambere ribe kuri twese. Ubuzima Diaspora mwitege vyiza, subject zitandukanye, ingene abadiaspora baba bakora, ingene abadiaspora babaho, ibintu byinshi. Nawe ugomba kumenya ikintu, candika ngaho muri comment hanyuma zokikorerako ka video karako. Ntibagere kugira subscribe, like, comment, murungikire mugenzi wawe. Ubuzima Diaspora ngira kira kwa gatatu muzoza murayibona. Ntiwigumye ibi bintu, birungikire mugenzi wawe hanyuma urukundo rwiyongere mu barundi bose. Be proud, ugira ishimo ryo kuba uri umurundi. Twese dukundane, niho iterambere riba muri twebwe. Tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.